Morning Burundi, Uburundi burakeye. Turabahaye ikaze muri burakeye yo kuri uyu wa kane, aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu Burundi. Amakuru y'uno munsi tuyahere mu ntamba mu rugamba. Umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba bafise urugamba uno munsi, bafise urukino rudasanzwe, urukino ruza kubahuza na Malawi. Rukaba ari urukino rwitezwe cyane n'abafana, abakunzi b'intamba mu rugamba n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange hano mu Burundi ndetse n'abari hanze y'igihugu. Na cyane cyane yuko uru rukino ruza kuba ari urukino rwa mbere rw'umumenyereza Patrick Sangwa hamwe na staff yiwe, inyuma yuko basubiriye Etienne Ndayiragije yarafise umusaruro udashemeye, byatumye mbere uno munsi naho intamba mu rugamba ziza gukina ataco bivuze mu bijanye n'amanota, kuko Burundi butagishoboye kuja mu gikombe ca Afrika c'ibihumbi 2025. Ni ama ekipe yose asanzwe yifashe nabi mu mugwi wa L, aho iyo migwi yose isanzwe iri mu bibanza bibiri vya nyuma. Uburundi buri mu kibanza ca gatatu n'amanota 3, mu gihe Malawi yoyo iri mu kibanza ca nyuma n'amanota ubusa, kuko Malawi itigeze itsinda urukino na rumwe, mu gihe intamba mu rugamba zozo zifise amanota 3 zakuye ku kibuga ca Malawi. Ni urukino rero rwo gusubiriza ruza kubera muri Cote d'Ivoire, aho umugwi intamba mu rugamba usanzwe uriko uritegurira imyiteguro bamazemwo imisi, ndetse amakuru ava muri staff y'intamba mu rugamba akavuga yuko abakinyi bose bifashe neza ndetse banezerewe no kuba kuri incuro bakiriye Yusufu Ndayishimiye Batazira Nyange na Bonfils Caleb batigeze baboneka ku nkino Uburundi baheruka gutsindwamwo na Burkina Faso, ari nazo zatumye Uburundi buca butakaza amahigwe yose yo kugira ngo bazokine igikombe ca Afrika. Umukinyi Abedi Bigirimana akaba ariwe yagize ikibazo ejo mu myimenyerezo, akagira ikibazo c'imvune ntoya, bakaba abaganga bariko baramukurikirana, vyitezwe yuko inyuma y'uru rukino ashobora kuzobandanya imyimenyerezo, kuko wewe ku munsi w'ejo ntiyakoze imyimenyerezo co kimwe n'abandi, yariko arakurikiranwa n'abaganga. Abedi Bigirimana akaba yitezwe yuko azogumana n'umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba, hanyuma akazokorana nabo, akazoba ari mu kibuga mu rukino rukurikira ruzoca rubahuza na Senegal. Uburundi busanzwe bufite ishavu ryinshi, kuko Senegal byashavuje abarundi benshi igihe bayihaye penalty. Abantu benshi bavuze yuko itariyo, abantu benshi babonye yuko iyo penalty mu by'ukuri itari kwiye kuhaba. Abarundi rero bakaba biteze kubona umugwi nserukiragihugu mushasha w'umumenyereza Patrick Sangwa, ingene uza kuba ubyitwaramwo, ishusho uwo mugwi uza kwerekana, insinzi canke uko iyo nsinzi iza kuba ingana, kuko biza guha icizere cibizokurikira mu mugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba. Abakinyi bose rero hariya muri Cote d'Ivoire bakaba bifashe neza, bakaba bamaze imisi bariko baragira imyimenyerezo, bongera baraba amasanamu ku buhinga bwa none y'inkino intamba mu rugamba zimaze gukina, kugira ngo banwane, kugira ngo umumenyereza Patrick Sangwa nawe abahe igicapo ciza, igicapo ciwe c'ingene yifuza yuko bakina. Haritezwe cyane abakinyi 11 rero baza gutanguzwa mu kibuga na Patrick Sangwa. Nariga abakinyi benshi batari barahamagawe ubuheruka na Etienne Ndayiragije bagiye bagaruka kuri iyi ncuro, bakaba baragarutse mu guserukiragihugu, ndetse kubera n'imvune zari zarahabaye ubuheruka hari habagarutse. Ubu rero biritezwe cyane abakinyi 11 umumenyereza mushasha aza gutanguza mu kibuga. Mutubwire rero namwe muri commentaire, mbega insinzi mubona iza gutaha i Burundi? Iyo nsinzi mubona iza kuba ingana gute? Ni mutubwire ibitsindo mubona intamba mu rugamba ziza gutsinda uno munsi. Flambeau du Centre oye, Flambeau du Centre oye. Flambeau du Centre yarayirahiye mukeba wayo Musongati hariya ku kibuga ngo Ingoma Igitega, aho batsinze urukino bari bafitaniye mu rukino rudasanzwe rwari rwitabiriwe n'abafana benshi cyane, batsinda ibitsindo 2-1. Urwo rukino rwatumye umugwi wa Flambeau du Centre uja imbere ya Musongati n'amanota 21, mu gihe Musongati ica iguma inyuma ya Flambeau du Centre n'amanota 18.
ni urukino rwatumye mu gisagara ca Gitega abafana bagorobeza bariko baratamba, aho turavuga abafana ba Flambeau du Centre, mu gihe abafana ba Musongati bari bababaye, na cyane cyane ko umugwi wa Musongati wari umenyereye ukunda kwiharira insinzi mu nkino zimaze guhuza iyo migwi yose yo mu ntara ya Gitega ikunze cyane. Mwishirahamwe rijejwe ivy'igitoro Sopebu bamenyesheje ingingo nshasha zafashwe, na cyane cyane ku bakoresha imiduga bakoresheje application ya Igitoro Pass. Bamenyesha yuko ubu abafise ingendeshwa bazoza baranwesha igitoro rimwe canke kabiri mu ndwi. Ku munsi nyeneyo imodoka azomenyeshwa ingendeshwa yiwe yuko aja kunwesha bafatiye ku nimero y'imparati yiwe. Iyo misi nayo itunganije uku gukurikira: kuwa mbere, kuwa kabiri no kuwa gatanu ni ingendeshwa zifise imparati y'igiharuro giherezwa na kimwe muri ubusa, rimwe canke kabiri. Ku munsi wa gatatu no kuwa gatandatu naho ni ingendeshwa zifise igiharuro gihereza ku mparati na gatatu, kane canke gatanu. Ku munsi wa kane no ku munsi w'Imana naho ni ingendeshwa zifise igiharuro gihereza ku mparati na gatandatu, indwi, umunani canke icenda. Ivyo rero bikaba biri mu rwandiko ico kigo gitunganya ivy'igitoro mu Burundi casohoye kuri uyu wa 12 Munyonyo 2024, kinibutsa ko kunywesha igitoro bica kuri Igitoro Pass, application nshasha abanwesha igitoro basigaye bakoresha ku mastation. Ayandi makuru nayavugwa muri Sosumo, aho bavuga yuko badatahura igituma isukari idashikira bene gihugu kandi burindwi hama hasohoka amatoni yagenewe buri ntara. Gushika ubu amastoke yabo ngo aruzuye gushika no hejuru. Ikibazo bafise ahubwo bavuga yuko ari ukubura aho bayabika. Ivyo tubisanga ku kinyamakuru Akezanet, aho cagendeye iryo shirahamwe Sosumo kugira ngo cirabire mu vy'ukuri muri rino bura ry'isukari yuko iryo hinguriro ryoba ririko rirakora neza, umwimbu yuko bariko bararonka umwimbu ukwiye, ndetse n'ingorane zoba zihari kugira ngo isukari iboneke neza. Abamenyesha makuru bo ku kinyamakuru Akezanet bavuga yuko bahageze batangaye mbere basanze isukari yuzuye muri stoke zaho, aho mbere muri stoke imwe hajamwo amatoni 5,000. Abakozi bariko baragerageza kuyisasanya barabe ko hojamwo yirenze aho gato kubera ko isukari yari nyinshi cyane. Rero mwishirahamwe Sosumo bavuga yuko badatahura ingene isukari iri kirabura mu gihe isukari yagenewe buri ntara yama isohoka buri musi. Mbere bakavuga yuko ubu bakeneye amahangare manini hanze y'ikigo ca Sosumo kugira ngo baze barabikamwo isukari. Umuyobozi wa Sosumo Jean Claude Intwari ajeje ivy'uburimyi muri iryo hinguriro avuga yuko bafise ikibazo c'isukari kubera ko batazi ikibazo c'isukari aho kiri, kuko coba gipfira mu itangwa ryayo yamaze gushika mu ntara. Kuko bobo bavuga yuko amastoke yabo aba yuzuye kandi buri musi amastoke yabo mu ntara za Ngozi, Gitega na Bujumbura usanga bimeze neza, amastoke asanzwe afise isukari ikwiye. Bakamenyesha yuko ikibazo rero batazi aho kibera, ikibazo kitari mwishirahamwe Sosumo kuko ryoryo ritanga isukari ikwiye. Sosumo ikaba igeze ku matoni agera ku 17,617 y'isukari ari muri stoke.